Jules Niyongabo mu ntara ya Bujumbura. Ikibazo ca mbere nagomba kubaza bakiguze ko ikijanye na forma yiyi ntuze baduhaye iyi maquette, sinzigira ngo muzoduza mugire A1 aho ko yoba A3 kugira ngo bibe nyine gusumba n'amakenga yuko byosomeka ashobore kuronka inyishu, ndetse muze n'ama impression azokugwa kugira ngo bizoba biza gusumba amanutse amazina asomeke. Ibindi babivuze ku kibazo ca mbere. Ica kabiri ari mfise kuri iyi F2 hari ahantu handitse la liste additionnelle y'abashobora gutora umunsi w'amatora. Nashaka kumenya dans quelles conditions hashobora kuboneka abantu baza gutora batari kuri liste za mbere hakaza liste additionnelle. Nuko mbona bashije ko pardon, je m'excuse. N'ahantu kuri point numéro B havuga ngo nombre d'électeurs non inscrits autorisés à voter. Twashaka kumenya dans quelles conditions bashobora kuba autorisé. Hanyuma kandi turazi yuko hari abantu benshi muri misi yo kwandikwa. Je personnellement barashoboye kuvugana n'abarongoye mu gusinda ndavuga nti no kuri natwebwe abitoza tubimenye kubera ko tubonye ku mastati y'abandi bavuye kuyandikisha, ariko la communication n'a pas été beaucoup plus fructueuse kugira ngo abantu bose babimenye. Hari abantu benshi batiyandikishije kandi benshi muri abo nibo bazodutora. Est-ce que hoba hariho possibilité yuko ayo maliste additionnelle natwe turonka amahirwe abantu bacu batanditswe bagashobora kuronka ayo mahirwe bagatora, kuko hari bituma byinshi ntazi nk'akarero harabayeho transhumance y'abantu batagitaha iyo baba basigaye basabye indaro kugira ngo baje kubuzi mu gitondo batarisha amabisi, ugasanga riri ivyo bintu byarateye ama complication iyo baba domicile na residence shasha bari kuno munsi, ugasanga hari byatumye abantu badashobora kwandikwa nkuko irya misi yabaye namike cyane. Mwabonye ku munsi wa nyuma abantu bahurumbiye kwandikwa, ariko ndazi ko nabashoboye kutandikwa kandi bashitse kubera ko baje imisi ya nyuma kubera ko habaye igishibagora. Sinzire ko iyo liste additionnelle nabo bantu hoboneka ama condition abandi bakaronka amahirwe bigakunda. Ica gatatu ikibazo cyane tumba kubaza kijanye na mbega à défaut yuko le système électoral iba digitalisé ikaba électronique, mbega ngo twemerera izi F2 hakaboneka une version électronique yazo yoba iri bloqué, ari ukuntu mushaka kubikora muri abahinga birakogwa kenshi, ikaba une version bloquée non modifiable en ligne mugabo iri accessible aux partis politiques n'aba indépendants bagashobora kuyibona atawushobora kuyimodifier sauf vous-même en tant que membre de la CENI mushaka kugira iyo droit de modification mugabo iyo version ikabaho. Mwagacishije ngo murabwira honorable Olivier hari ati umuntu wazoba ari butihinda hari yaje gutora cafotora kuri WhatsApp akakurungikira. Mwotwemerera abantu mwahaye guhagarikira amatora bakazokonstituer base de données électronique yoba facilement consultable à tout le monde, kugira ngo n'abatazoba bashisaho amatora yabereye kure bataronsa mandateri bashikayo. Nibaza yuko turonse version électronique iyi F2 umuntu ashaka gukonsulta muri twebwe abakandida bari hano, imigambi iri hano, vyofasha kugarder iyo crédibilité na assurance yuko les résultats zavuye mu bureau de vote n'ama centre de vote ziri comment dire légitime kandi zifise na crédit. Murakoze cyane.